abenegihugu bo muri komine Itaba baramutse bigina intsinzi babiriye akuya mu kwitabana umwete umugambi mwiza w'isuku ryuzuye ritunganijwe rigashirwa mu ngiro na bene ryo ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida twabyakiranye umunezero mwinshi. Ibiharuro byerekana ko igikorwa bitangiye cyagenze neza koko. Umugambi ugitangura mu kwezi kwa gatanu k'umwaka nyene, ingo zishika ibitigiri 11 n'ibice 7% nizo zonyene zari zifise utuzu twa sugumwe tubereye. Ubu mugambi ugiye mu ngiro ukaba washikanye abenegihugu bo muri komine Itaba ku ngo zirenga ku bice 90% zifise utuzu twa sugumwe tubereye. Ku vyerekeye gukaraba, ingo ziri ku bitigiri 1.1% nizo zari zifise honyorukarabe. Aho uyu mugambi ugiriye mu ngiro, abenegihugu ba komine Itaba bashitse ku ngo zishika ku bitigiri 77% zifise honyorukarabe. Uyu munsi mpuzamakungu wahariwe akazu ka sugumwe uhimbajwe ngaha muri no komine, nagira ndabamenyeshe ko iyi komine yaboneyeho guhimbaza icese ku mugaragaro izuba riva ko abenegihugu bo muri komine Itaba bavanuye n'umugenzo mubi wo gupfa aho bitumye no kwanduzanya indwara ziva ku mwanda. Mu gihugu cyacu amagara y'abenegihugu akunda guhungabanywa n'indwara nkuru nk'izi zikurikira: malaria, indwara ifatiye mu bihimba by'ihemero, indwara zo gucibwamo nka kolera, amacinya, tifoyide hamwe n'inzoka zo mu nda. Izo ndwara zose zikaba zisinzikaza ahakuru abana batarashikana imyaka 5, abakenyezi bibungenze, eka n'abandi basanganywe izindi ndwara nka cyane abafise indwara zivuye ku gufungura nabi, n'abandi bagendana umugera wa sida umaze gusatura bageze ku rwego rwo kurwara, hamwe n'abandi bafise izindi ndwara ngendanwa. Naho mwumva izo ndwara zibica bigacika, uretse ko leta y'u Burundi yita ku rutare ikaronka imiti ironsa abenegihugu, mbere ikanavuza n'abana batarashana imyaka 5 ku buntu n'abakenyezi bibungenze, izo ndwara turi kumwe twese turashobora kuzirinda zitarasinzikaza amagara y'abenegihugu. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bwakiranye ishaka n'igishika ubuhinga bw'isuku ryuzuye ritunganijwe rigashirwa mu ngiro na bene ryo mu ntumbero yo guhindura imico mibi ibangamira amagara y'abantu. Ubwo buhinga nabwo bufasha abenegihugu bari kumwe kwisuzuma no kwinegura ku migenzo mibi bahora bakora yo gupfa aho bitumye, no kwigira inama y'ivyokorwa kugira ako kabi karanduranwe n'imizi mu ngo iwabo no mu kibano. Muri make ni umugambi w'abenegihugu bashira mu ngiro mu ntumbero yo guhindura imigenzo. Ariko nagira nibutse ko ubu
aho ikiza cya coronavirus gitereye duhimiriza bene gihugu gukaraba kenshi gashoboka. Nitwakaraba mu ntumbero twigishwa mu kwirinda coronavirus, n'ivyo bihe bikuru bizoca bibonerwaho na za ngwara zifatiye kw'isuku rike zice zigenda burundu. Uyu munsi uri hejuru tuhimbaje ku civugo ngo duhangane n'ihindagurika ry'ibihe mu kwiyubakira no gukoresha utuzu twa sugumwe tubereye. Nkaba mboneyeho n'akaryo ko kubatangariza icese ko mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu dutanguje isekeza ry'umwaka wose. Iryo sekeza twaryise ngo urugo rw'akarorero mu kubaho neza. Tukaba kuri iryo sekeza tuzokwirimbura mu kwezi kw'icumi k'umwaka w'ibihumbi 2021 dufatiye ku bintu 10 bikurikira: urugo rufise akazu ka sugumwe kabereye kandi gakoresha ico kagenewe, urugo bakoresha honyora ukarabe n'isabuni, urugo rukoresha amazi meza, urugo rufise nyabarega, urugo rudatega ibiziba, urugo abana baronse incanco neza, urugo ruzi gutandukanya imvyaro, urugo rwipimishije umugera wa sida, urugo rukoresha umusegetera mu nzu, urugo rufise akarima k'igikoni. Nivyo tutanguje isekeza tuzokwirimbura mu kwezi kw'icumi k'umwaka uza.